Bakenyezi namwe bigeme muri uku kwezi kw'abahariwe kwezi kwa ntwarante reka tubaganirire twifatanye nawe tuganire mu gisata c'amagara y'abantu tuganire ku ndwara ya endometriose ni indwara bamwe muri mwebwe bamwe mu bigeme bamwe mu bakenyezi batayizi n'abayizi batinya kuyerekana ko bayigwaye canke uba bayifise nimba uri umuvyeyi ufise umwana wawe hari benshi bameze nkawe batifuza ko umwana wabo ababwira ko agwaye indwara ya endometriose ni indwara ihitana abatari bake ni indwara igaragaza cyane haba hano mu gihugu cyacu haba mu makungu ni indwara ya endometriose tugiye kuganira ko uno munsi mbega iyo ndwara ya endometriose ifata gute mbega iyo ndwara ya endometriose iravurwa igakira ikingirwa gute nibi byose tugiye tubaganirira si twebwe twenyene ariko dufise abaza kubaha umuco ukwiye ku ndwara ya endometriose dufise abantu babiri baza gutanga igisinga ntahe baza kugira témoignage ku iyo ndwara ya endometriose uko yabafashe reka mbere dutangure no wa mbere atubwire uko iyo ndwara yamufashe uko yatanguye kuyivuza ingaruka mbi yamugiriye mu buzima Ineza Roxane biragoye kubivuga parce que en 2012 non comme toute jeune fille naragiye mu mahari quand j'avais 12 ans hama narafise amadurero atandukanye asanzwe même mais à l'âge de 15 ans niho natangwa kuraba nkiyevaluisa autoflo uko nyene avec des douleurs atroces quand je vous dis atroces c'est atroce hama nkagenda kwa muganga ndi kw'ishure imisi yose n'ubuzima bwanje bwari uko nyene chaque mois nari mfise 2 semaines nzi yuko nta buzima nza kuba mfise nza kuba ndi kwa muganga soit yari muhira ndiko ndababara il y avait des antidouleurs hama mugabo avec la société waza wumva oh nanakimwe birahera comme elle a dit barakubwira ngo natwe twarababara tekana abandi nabo ukaza wumva uratikiye iyo waza secondaire uracugira mariage cyane abandi nabo niyo wabyarabizuhira si nanje nkavuga donc umva ati bitwara secondaire mariage ibyo tukavyihoza birangora cyane n'ubwo buzima kubaho guheza amashure biraba ikibazo kubera iyo vie ntiyari normale avec l'université la même chose hama en 2021 niho nagira douleur comme tant d'autres mugabo yoyo yari ikomeye acabantwara n'urgence hama umuganga sinzi ikintu camujemo cavuga ati urazi ikintu ndakubwire échographie hama acaragira échographie niho yaca abona uduti fonctionnel mugabo aho rero umenga ikintu tuko turavuga si kiyozi ca ndabirengera ngarutse inyuma gatoyi ma sœur elle a dit elle a perdu du poids moi j'ai pas perdu du poids naravyibushe cane imiti ufata tout le temps hariho abo uzibona uvyibushe bakakubwira aho ugira siporo ese ndabishobora ndafise umwanya wo kugira siporo canke ugira régime alimentaire pardon hama comme urumva naragiye no kugisha radiographie kwa Dr Bigoro niwe mugabo nyene après nka 2022 niwe yaca abona des choses qui ne sont pas normales acambwira ati rondera umuganga bitwe kugira ashobore kukuvura ubwo ntiyashobora kubimbwira parce que c'est un gynécologue mugabo ngaho nawe nyene moi je refuse nakuma ndi muri genda bwaje bashaka kumbwira ariko ndashaka kumva mugabo j'ai une amie elle m'a dit kubiriza je umaze imyaka nk'umurwayi ngo tuje kwa Bastille ambwira wowe ninde aca ngunda kwereka tufasha muri iki tufata rendez-vous nabo nagiye kwa Dr Bastille ukuntu yakiriye nta sinzi ko ari abadoktor bashobora kuvuga mugabo marayika bereka hama arambwira ati
aranyumviriza arangirisha amaexamen menshi ntatawe igituma arangirisha aragira échographie vaginale niyo yashagira ashatangura kudetekta yarikenze nawe nyene ntiyararisuye ashakira ati moi j'ai un traitement mobile je ne peux pas vous dire ce traitement en aérien écoute ukachifata une fois le mois pendant une année hama turagenda ndayifata mugabo ntibubwire yuko byaraheze oya ntibyaraheze nuko en 2023 niho hari igihe bazobona ufise amadureur canke amasengo aza tout le temps ntibyari ibintu nkari tuzakugira kuri traitement acambwira ati ubwishe yihari naho canke ubwishe yihari baca barabona exactement ce que c'est hama acambwira on continue avec le traitement ça va aller donc en 2024 j'ai eu douleur sinababwira kuko naje muri urgence barantera amantidouleur normal byakunda gushika naho badesida kunshira kuntera ama morphine doze ya mbere iya kabiri biranga hamwe n'umuganga w'ubwoba aganira tubatusha muri reanimation ko bitariko bikunda mugabo Dieu merci cyaragira nga le matin basura barama indi dose naho rero baciye babona yuko ufuko comme on fasse la séquence et après bahejeje ukuri bagize début 2024 donc nararonse amahoro et tout amadureur aragabanuka mugabo j'essaie de vivre avec parce que 6 mois après encore byaragarutse mugabo ukuri hakaba hariho umuntu azi yuko ababara c'est pas normal du tout et nashaka aussi kuvuga ko côté professionnel baranyakagije ku kazi Christina Mariza Kwizera ni umwigisha muri kaminuza y'Uburundi warifise impamyabushobozi ya doctor nawe iyo ngwara ya endometriose yaramufashe yize mu gihugu cy'Ubufaransa mu gihugu ca Kenya ari mu by'akazi mu gisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya iyo ngwara iramufata ariko nawe nyene nubwo afise impamyabushobozi ya docteur ntiyigeze amenya iyo ngwara iyo ariyo yarivuje henshi biranga ariko mu nyuma araza kumenya ko ari endometriose Bega uno munsi abayeho ubuzima bumeze gute bega iyo ngwara uno munsi arashobora kuyikorana amabanga yiwe reka nawe twumvirize agire icyo tubwiye ku iyo ngwara ya endometriose iyo ngwara yatanguye ku bubabare umunsi umwe muri Octobre 2018 ndi Nairobi mu kazi hanyuma biramera nk'ivyihwamisha gatoyi amaregle ararengana ni ingwara iza y'umukobwa agiye mu butinyanka hanyuma ico gihe nababara gusa muri ico gihe mugabo ko imyaka itera imbere narababara umwanya wose ntavyo bivuye mugabo rero 2021 niho nacangirisha ama examen ikintu cyitwa échographie pelvienne na IRM ni nka kamera berekana ibiba mu mubiri w'umuntu bica bikonfirma ivya échographie icuma binjiza muri vagin y'umugore kuno bisigura ego rero 2021 naragize examen ya mbere hama IRM ya le 19 janvier 2022 baca bambwira ko ngwaye ikintu cyitwa endometriose niho nanje namenye ivyo ari byo imbere yaho ntavyo narinzi iyo utangiye kuyigwara ntibica bigorana uwo mwanya nyene uko imyaka nkuko nari ndabivuze uko imyaka iziratera imbere bivanye n'ububabare niho utangura kwibaza ko hari ikintu kitagenda neza usanga nka jewe narataye ibiro uyu mushatsi mfise ubu nuwundi mushatsi waje kuko waracitse uragwa narisigaye ngira gutya nkabona uriko uracika vuga ko nari mfise dogre ya anémie irenze hanyuma uradahwa iyo uri muri crise muri ico gihe c'ubutinyanka uradahwa uguma ufise ibitiro iminsi ibiri ya mbere ubutinyanka butanguye je nimbabaza cyane mugabe imbere yaho ikintu bita cycle prémenstruel vuga ko umubiri uri kuragutegura kuri ubwo butinyanka naho ndababara mu maguru
aho duhemera mu mugongo, mu bihimba vy'irondoka, urameneka umutwe, ubutinyanka buheze ugasubira ukababara, cyane cyane kumeneka umutwe, no kuguma wisinzirirako, no kubura apeti. Ubutinyanka bumarako iminsi 4, ububabara imbere iminsi 3, inyuma biheze iminsi 2. Je kubera ntinyurushinge nca nibako uko nshoboye nkaguma muhira. Abaganga ariko baranyandikiye ibyo bita antidouleur, mugabo nkubaho ngeze ubu je antidouleur ntizikora. Nukuvuga ko banyandikiye ikintu cyitwa Antadize, ibuprofen na paracetamol ntibikora. Urumva bica bintera ingorane muri estoma ataco bimariye mu bubabare. Cyo nca nkora ubu ndiko ndaraba n'umuganga wanje muheje kuvugana nawe Dr Vastine ukundi vyogenda niba hazoba operation ya chirurgie. Mugabo ico nabonye iyo mfunguye nabi, uvuga izindya zikaranze, amafiriti, bitumbura, ndaremba kurusha uko noremvye ndi imboga cyangwa indya z'ikirundi. Kera naratinya nkavuga nti bomenye ivyo ngwaye badashavuga ko nigirisha, kandi je nzi neza ko mbabara. Naciye rero ndesida kubitanga kurondera abankoresha, ndababwira nti burya je ngwaye ingwara imeze uko. Rero ko imaze imyaka 8 hari ivyo bita hanze patient expert, ubu ndashobora gusigura nti je mbabara uku bimeze uku. Rero ndasiba ku kazi, mugabo kubera iminsi yanje mba ndayizi ca nitegura abanyeshuri banje ko je akazi kanje ndi imbere y'abantu y'abanyeshuri, ca nitegura nk'iyo ndwi nkabashira mu matepe cyangwa amatede, ibikorwa bakora nkaza ndabasuiva donc à distance. Ariko aho nahora mbakera bari baranyemereye, barampa télétravail, bako iyo minsi narakora mugabo ndi muhira, kuko ico nibagiye kuvuga kare ni ingwara ituma udahagarara, ntuhagarara kuko ubabara umubiri wose. Ego kandi nka jewe ndakenera kuja muri toilette umwanya wose, kuko usanga uri kuranywa bijya vy'imiravumba, imibirizi, navyo ico bikora bikoza mu nda, ariko bigutwara muri toilette umwanya wose. Hanyuma hari igihe usanga bagiye kwicara kuri toilette kugira urindire umwanya hagira akarusho. Mu buzima busanzwe nka jewe sinshobora kwibana, kuko iyo ngize crise nka saa 7 z'ijoro ncamenya basi kuja kudodora kwa mutwe wanje. Gufungura muhira barazi yuko Imana ngira nuko no muhira twese dusukunu dufungura bijanye n'amagara meza. Mbwa mu magara meza nka jewe sinshobora kurya, dufate umuceri n'ibiharage bikaranze n'amavuta bita makoto, ngifate ibyo bita tournesol. Jewe ayo mavuta ari inflammatoire, ndavyumvira muri intestin. Kuvuga yuko abantu bagutumiye muri restaurant ubanza kuraba menu, nturaba uburyohe. Ndabaha example, nagiye gufungura muri Silhouette, nari mfise inama y'akazi, nje nahicaguri kubera iki? Kubera bafise jus ya gingembre iri anti-inflammatoire. Mugabo nca ndababwira nta ko mushira mu isukari, mushire mu buki. Hanyuma nca nsanga ndiko ndya igitoke cokeje n'amagi, kuko amagi umvura yakenera. Mugabo urya mikate yose je ntamfungura. Mu buzima bwa misi yose ucumenya ndibaza kwihagurukira wowe nyene, kugira ujya atagutahura ucu uboneraho akanya umwigisha, hama ujya nawe aza kugukomeretsa ubu witeguye kumwishura. Ikindi novuga, ndashimira abavyeyi banje, je mbana n'abavyeyi papa na mama n'abatoyi banje. Ntawumvukana n'umuhungu twabanye hanze, niwe yarasigaye angemurira. Rero bisaba ko ufise abagenzi bagutahura, abantu bagukunda no muri ubwo bubabare, kuko hari igihe bikunanira kuvuga rero no kwivugira. Akamonteye abavyeyi, ubu abana basigaye baje mu butinyanka bafite imyaka hagati y'imyaka 9 n'imyaka 11. Je nagiye mfite imyaka 10. Kujya kuntu bavuga ngo umwana ngo aregwa na nyina, urashobora gushika mama akaba atari hafi ufise papa. Uwo mupapa turakeneye yuko abaganga batangura kubimwigisha, kuko malheureusement tuba mu gihugu ijambo ryanye n'urugo bararyumvira kurusha abandi bose bo mu muryango. Iyo bishitse umuganga ntagutahure, ubu novuga yuko sigaye ndababarira gatoyi, kubera bize ivyo kuvura mu giyo ngwara batari bwayimenye canke bamenye n'ukuntu boyivuga. Ubu rero turasaba yuko
cyane ama ONG akora mu bintu bitwa santé sexuelle et reproductive kuko ngaha nivyo mbona umenga abantu benshi bakurikirana no babwira ntimukurikirane ubuzima bw'umuntu w'umugore yinjiye mu buzima bwo kwibaruka cyangwa bwo kubaka mu muhera akiri urya mwana mutoyi kuko iyo bigushikiye jewe iyo endometriose yanje yaje nkuze hari abagenzi mfise yaje bafite imyaka 11 12 batazi n'ibiko birabashikira uretse ubwo butinyanga ukuvuga ko bari bakwiye gutangura kugira ibiganiro ama programme duhera kuraba ubuzima bw'umugore akiri umwana ico nabonye mu gifaransa la petite fille la jeune fille et la femme adulte en fait cycle zacu nizo zidutuma tugira ubuzima bumeze uko cyangwa bumeze ukunze ku baganga batadutahura ni dufashe Dr Vastine mu muhe ikiganiro azarabwira abo baganga cyane cyane murabona ko muri gynecologie niho hantu mubona hari abadamu benshi ariko iyi ngwara usanga uri kuragenda kuraba umugastroenterologue avura mu nda umuurologue avura ivya infection urinaire umuntu traumatologue araba ivya thorax nka jewe nagiye kuraba abaganga batandukanye parce que nk'ububabare mfise mu kuguru umuginecologue ntashobora kubimfasha nagiye kuraba umukinésithérapeute ni kuvuga rero aba baginecologue baba baradutahuye nibo baca batubera bono abaduserukira mu buzima bwabo ariko bigasaba yuko hagonotera kamo n'abadutwara ama ministère ya genre ministère ya santé ministère izarizo zose kuko twese turakora no vuga nk'ivyo madame Gapiya ahora avuga utagwa yaragwaje nanje ndashavuga yuko utabana n'ibimbanye navyo araza umuntu abigendana mugabo bamubwira wa twarabiciyemwo bizohera donc les règles douloureuses nibisubire ubutinya nka bubabaza nibisubire kuba gufatwa minenegwe kuko bice gituma abagwaye izi ngwara usanga babavura vyatevye muri two turarondera akazi bagire bakaduhe nabone birasaba ko umuntu aja kubigisha mugabo bisaba ko wa muganga abitahura nibaza yanditse nka attestation ivuye ku muganga abo bakoresha basi bayisome aho n'amayeri ndiko ndaha abana nayo nkanje canke abo bakoresha mugabo sinibaza ko umukoresha bisaba kurinda kumwigisha nobwira ahubwo abo dusangiye urugamba twihagurukire kuko hari umuntu nibuka izina yavuze ko kunuma kwacu ni kuzodukiza nibi ndabivuze kuko ntinya ko abantu bavuga ngo ntaco nkora ngo ndigirisha ngo ndisinzirirako kuko biratunanira no kuvuga iyo tuko turababara tuje kubwiriza izo ntaye z'abantu babiri batubwira uko iyo ngwara endometriose imeze uko ubuzima babayemo bumeze ariko urumva ikirusha ibindi byose ubona ko iyo ngwara bayibayemo ubuzima bwiza barashaka kuyivuza ariko bagahanura abandi bantu bose bafise iyo ngwara kuza kwitura umuganga reka twumvirize umuganga umuginecologue obstetricienne ni umwe mu baganga b'abahinga mu kuvura indwara nk'izo za endometriose ni umuganga yitwa Dr Vastine Niyonsenga Toyota ni umwe mu bahinga mu kuvura iyi ndwara ya endometriose ni nawe asanzwe afasha abo bantu babiri baje kutubwira intahe zabo asanzwe akorera ku bitaro Kira Hospital niwe tubwira mbega iyo ndwara ivugwa gute mbega umuntu yimenya gute ahanura iki abavyeyi ahanura iki abana b'ingene babonye ibimenyetso by'iyo ngwara ya endometriose reka tumwumvirize umukobwa cyangwa umwigeme ashobora kubabara cyane agomba kuja mu marebe mu butinyanga cyane ari mu butinyanga n'igihe avuyeyo akashobora kugumana ububabare rero biba bivana n'ingene indwara iba aho ibigeze nico bita seuil de la tolérance à la douleur hariho nk'abantu benshi bidashobora no gukunda ko bava mu nzu vyanka ko bashobora kuja kw'ishuri hariho abanyeshuri benshi baca baheba n'abandi bakunzi bagaca baheba uretse ivyo onye habaho no kubabara cane igihe baba bariko baragira amabanga y'abubatsi canke igihe aba ariko arasoba canke igihe aba ariko araja mu mwanya mukuru ashobora kubona amaraso agiye ku mwanda mukuru canke gusoma amaraso ibimenyetso bikunda gushika iyo ngwara
iyo ni indwara igoye kuvura kubera ni indwara ijanye n'ibihe vyo kuja mu maraso. Unye ico bita amarecherche aracakorwa kugira bashobore gutora ico bita cause mu gifaransa. Cause itowe biba vyoroshe kuronka imiti. Rero ko ari indwara ijanye no kuja mu butinyanka, imiti myinshi ya mbere duherako aba ari imiti y'ububabare. Imiti y'ububabare isanzwe itanga imiti bita traitement hormonal, aba ari imiti yo gufasha cane cane guhagarika kuja mu butinyanka kubera ivyo bimenyetso vyose biba bijanye n'iyo sida. Iyo miti rero usanga kenshi inazize cane, hariho n'imiti igoye kuronka ngaha mu Burundi, niho usanga n'abantu bababaye cane. Ego hariho izindi ahandi hantu ushobora kwicara bigaca bishoboka ko umuntu akorwa bakamugirira operation nk'amakiste ya endometriose manini manini ababaza cane, arashobora umurwayi barashobora kumukora canke aho yoba yicaye ahandi hantu mu nda mu gihe ariko aratera ikibazo umuntu bagashobora kumukora. Ubwo mugaca mwumva ko umuntu ataraja muri menopause guca biba bigoye kubera ni indwara ishobora kandi kugabura. Ikindi kimenyetso ntavuze ni indwara ikunda gutera ikibazo ku bijanye no kurondoka. Usanga abagore benshi bafite ikibazo co kurondoka, hariho benshi usanga hafi 3 canke 5 kw'icumi usanga barafise indwara. Rero igikuru ni uko ubunye hariho ubuhinga bwo kuvura bwateye imbere bwo gufasha abavyeyi kwibaruka babafashije biciye muri ivyo bita fecondation in vitro canke insemination. Mu bundi buryo rero buza gufasha mu bijanye no kurondoka kuri abo bagore bafise indwara ingaruka igira ku buzima bw'akazi. Ingaruka igira ku kazi ni ingaruka nyinshi. Hariho abantu birukana ku kazi badashobora gutonda, bibaza mu mwanya bumvirije amatemonyage y'abo bantu bagendana n'iyo ndwara ya endometriose, cane cane indwara benshi batemera ko ari indwara nyayo, bagaca bavuga ari igirisha, indwara ico bita hysteri, indwara aragwaye mu mutwe, ibintu nk'ivyo, kandi ari indwara baba bafise by'ukuri. Mbega iravurwa igakira iyo umuntu ayivuje neza? Kuko nababwiye ni indwara igoye kuvura kubera ijanye n'ibihe vy'umukenyezi. Kandi umukenyezi mu gihe cose yoba umukobwa canke umukenyezi bakica mu maraso, iyo ndwara iguma. Ego imiti irafasha kugira indwara ntikure, irafasha kugira umukenyezi ntabandanya babara. Novuga ko nko gukorwa hariho nk'abashobora atagishaka abana, afise abana bangahe, novuga abo yifuza bose, arashobora gusaba operation gukorwa kugira bamukuremo ibihimba bimwe bimwe bivanye n'aho indwara mw'isuri yicaye kugira ashobore gukira. Aho kuvuga ngo hari imiti, ubundi hariho ibikorwa biza ivyo bita amarecherche ariko arakorwa, hariho iterambere muri ayo marecherche. Ndetse mu myaka iza hazoshobora kuboneka imiti yoyivura neza igakira. Jewe sinovuga ngo notera akamu abigeme, cane cane no gutera akamu abantu bose, kubera uwo mukobwa aba baragiye mu butinyanka, wowe abazi ko babara mugabo duhereye aho asanze aba mu muryango agwaye, akabona ko batamufashe nk'umurwayi, urumva ko mu mutwe amererwa nabi. Uwo mukobwa yoba akora ahantu agaca abana n'abandi abakolege canke umukoresha, adatahura ko yoba agwaye, urumva ko nabo nyene barakeneye gutahura ko ari indwara ibaho. Cantera akamo ego natwebwe abaganga, kubera si bose bazi ibijanye n'iyo ndwara, si bose bashobora gutahura no kugira ico bita empathy mu gifaransa,
paraporo y'abo barwayi. Muje ko muvyumva ingwara ya endometriose iriho benshi ntibayizi, abayizi baratinya kuyivuza. Hari ibipimo vyayo canke imiti yayo usanga izimvye, ariko igikuru n'amagara. Nuko nibaza ko mugize ico mwungura kubijanye n'ingwara ya endometriose. Reka rero twipfurize mwebwe bakenyezi ndetse n'abigeme ukwezi kwiza kwabahariwe, mubandanye murwanira agateka kanyu, twipfurize kuronka ibyo mwifuza muri uku kwezi. Murakoze.